Yesu ashimwe. Amen. Mukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Ndashimira Imana kubona mama wanje yaranzanye ngaha. Ari umumama nabako yari yarandukanije na mama. Jogesi mama wanje harageze igihe mvuga mu bantu ko yapfuye kandi agihari. Arankorera ibintu ku buryo na Jesse nitahura nari mfise indico gihe y'umwana wanje. Nari mfise ibintu nyene byo kuguma ngwa hasi buri kanya, ariko ndashimira umuvyeyi wacu naramwituye aransengera, ariko nubundi aranandukanye na batoya banje. Haragera igihe mama duhura ndamubonye ari nk'ahajya kwibarabara naca nkati zero nkiruka nko mbonye mwamenga mbonye umuzimu. Naravuga mu bantu bakambaza mama wari hehe, abagenzi be nkavuga je na mama nkifise yarapfuye. Uwo mama akaba ari we mvuga ko ari we mama wanje yambyaye kandi atari we yambyaye. Arankorera ibintu ku buryo mfise inda y'umwana wanje bariko baransengera ngaha. Nabona ahantu n'itariki nari kubyarira arazirenza zirarenga, harace iminsi nk'ibiri narabyara. Ari umunsi umwe rero twarasohotse ngaha tuvuye mu mashengesho ku mugoroba, turashika hanze. Dushite hanze nagiye numva umenga hari ikintu kije kirankubita ndagwa hasi. Niwo munsi naciye ngenda kwibaruka, ariko ndashimira Imana ubunye kuva nabyara nibikiza sinkikibona uwo mumama. Kandi ndashimira Imana hari abantu benshi bari barantwenze ngo nta bintu by'umwana wanje noshoboye kugura. Benshi baravuga ko mama wanje yanyigishije ubumaraya, baradutwenga, ariko ubu ndashimira Imana. Ndicara mu rugo na mama wanje n'abatoya banje ndabarabye, ndumva umunezero kubera ubu ndi kumwe na mama wanje n'umuryango wanje hose. Kandi ndashimira Imana kubona yarama umwana wanje ari muzima, kubera uwo mama buri munsi nama ndamubona iyo bansenge aje gutora umwana wanje mu bitaro. Ariko umubyeyi wacu yari yarambwiye mumure naca azoba ko umwana wanje afise umugisha mwinshi cyane. Ndashimira Imana umwana wanje ni muzima, kandi ndashimira Imana yangarukaniye umuvyeyi wanje mu ruhande rw'ubuzima bwanje. Amen. Abarozi bashobora kukuroga ku buryo wanga mama wawe, bakagukontorora bakagukoresha ibyo bashaka. Nico gituma muri iyi minsi udasenze n'umuntu wakunda kandi nawe yagukunda, uzobona guhinduka, ubona atanguye kugukorera ibitangaza, uvuge ni uyu muntu ko twaba dukundana twapfuye ikigenze gute. Nico gituma muri iyi minsi tegerezwa kwitwaza amasengesho kandi ukaba munsi y'igicaniro gikomeye cyane gose. Dushima Imana yagaruye ubuzima bwiwe. Muribuka mama yabashiye ntaye ngako abana biwe yari yarabamutwaye, arabatwara bose. Urazi ko waravyaye umwana ariko umwana bakavuga ko wapfuye kandi niwe. Kandi waramukuze waramuruhiye n'ibindi byinshi cyane. Twagiye tumusengera inshuro nyinshi. Abasenzi kenshi baragenda kumusengera biruka ku bitaro, bagenda kumusengera yaravye yatakaje ubwenge. Imana repentance tubikomera amashyi menshi.